mwaramutse ntasho ku bakozi b'Imana bose bakoraniye hariya muri departement ya Tolima gisagara Cayey, Colombia, urushengero ruyobowe na Revera Miguel Salazar, ndetse n'abandi bose uyu munsi kuwa kane ku mugoroba baza kuba bakoranye mu burere butandukanye bwa Colombia. Bakozi b'Imana bose aribo muri bino bikorane bariko barashishikariza abafise meta ku ihema rinini Carpa Cathedral, ndetse bakanavuga ku bintu bikenewe cyane mu mashengero atandukanye nko kugwiza ibitabo ndetse n'ibindi bintu amashengero atandukanye akeneye hariya muri Colombia, hamwe na Mwidata Ivan Sarmiento nawe nyene ari mw'ivyo bikorane, kandi bari bansabye yuko nabarungikira izi ntasho kuri bose, ndetse n'abandi bose bakoraniye mu bibanza bitandukanye muri Colombia ndetse no mu bihugu bitandukanye aho bafise bino bikorane by'inyigisho arivyo mugisha ukomeye cyane, ndetse no gukura ko mu buryo bw'impwemu ku basaza bakuze, ugwaruka n'abana nabo nyene, kuko ino ntambuko ariyo yamye avuga Revera William Branham mu nshuro nyinshi. Turiko turayibamwo ubu, ntabwo ari ikintu co muri kazoza, aka niko kazoza, aka ni kubu k'ivyo byose byavuzwe na Revera William Branham, ari byo ubu turiko turabamwo mu buryo bw'umubiri tukabibona neza, kandi turiko turaronka mu buryo buciye bugufi, mu buryo Imana yari yarabitegekanijemwo uhereye ku visi itararemwa. Ntabwo kwabaye guhitamwo kwawe canke kwanje, ariko nuko Imana yari ibifise mu mugambi wayo yuko bizoba ukunyene, kandi ino ntambuko ari intambuko nziza cyane kurusha izindi ntambuko zose, kuko ni intambuko aho Imana umwanya wari wo wose izoshitsa umuzuko hamwe no guhindurwa kwaco. Ni ukuvuga ko ari igice gisozera kino ntambuko nziza cyane, hamwe n'igihe n'ikiringo twemerewe kubamwo umwe wese muri twebwe, kuko ni Imana izoshitsa isezerano risigaye ari wari umuzuko hamwe no guhindurwa, amasezerano Imana izoshitsa muri ino ntambuko yo mw'ihema, aho hanyuma y'uko gushitswa kuyerekwa gihema nta kindi kintu gihari. Nyuma yaho ni mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imana iriko irashitsa ivyo yasezeranye, kandi ibintu byose yasezeranye biriko birashitswa mu gihe nyaco. Ntivyari gushobora kuba mu gihe caheze, ntivyari gushobora kuba mu gihe ca Mwidata Branham yarabigerageje, kandi vyategerezwa kuba mu gihe nyaco, igihe c'ibiriko zifuruka hamwe n'abantu nyabo, hamwe n'ikibanza nyaco, hamwe n'intumwa nyayo, byose vyategerezwa kuba mu mwanya uwo yo yari yarabitegekanijemwo uhereye ku visi itararemwa. Kandi uko kwizera ko kunyakurwa uko Enoki yarose ndetse na Eliya, buno bumenyi bo barose ni nabwo bumenye nyene buri mwana w'Imana muri iki gihe ca nyuma azoronka, kuko kugira ngo umuntu anyakugwe akeneye ukwizera ko kunyakurwa. Kandi twashobora kuvuga duti, ariko nimba byose byaravuzwe, nimba ubutumwa bwose bwarazanwe, ego ubutumwa bwose bwarazanwe, ijambo ryose ryarazanwe, nta butumwa bushasha buhari, ahubwo ibintu byose byazanwe byamye vyerekanwa mu butumwa, ndetse hazanwa kuno guhishurirwa gukomeye cyane biciye muri marayika mwami Yesu Kristo William Santiago,
kandi kuri iri jambo niryo rifise ukwizera ko kunyakurwa, niryo rizotuma turonka ukwizera ko kunyakurwa. Ariko hariho uburyo kugira ngo rino jambo ryose rikore muri buri mwana w'Imana wese uko kwizera ko kunyakurwa. No kuvuga ko buri muntu wese yashobora kuvuga ati jewe nzokumviriza gusa ico marayika avuga, n'ico intumwa yazanye, ubutumwa, ijwi rimwe gusa, ubutumwa bumwe gusa. Ivyo ni 100% nuko nyene bimeze, ivyo nuko nyene bimeze. Ariko mu ntambuko ya nyuma, intambuko y'ugushitswa kuyerekwa ry'ihema, twarabwiwe yuko aho ariho hari gutangirwa izo nyigisho. Kandi mu buryo bugaragara bamwe bavuga bati ariko ubutumwa ntimwabaze gutangwa. Ni vyiza, Imana iriko iratwereka, iduha umuco mwinshi buri munsi, umuco w'uburyo uko kwizera ko kunyakurwa kogenda kuriyongera, kugwira, kuko byose biterezwa kuba byaranditswe. Nkuko Yesu yavuze hari ati vyanditswe ngo, kandi hari ahantu mwenda ta William yavuze yuko byose byaterezwa kuba byanditswe. No kuvuga ngo namba byose biterezwa kuba byanditswe, bitegerezwa mu yandi majambo rero kuvugwa, kandi ibitavuzwe navyo byaranditswe. Ivyanditswe navyo bitavuzwe biriko biravugwa ubu. No kuvuga ngo byose biroroshe, kandi muri ivyo byose, muri no ntambuko ariyo mwida Abraham yavuze yuko aho hazoba hariko haratangirwa inyigisho, imituragaro ndwi yarabivuze. kandi ivyo byose umuntu yavuga ati ariko sinenzi yuko ivyo byose vyabaye. Vyose Imana iravyagura, ubuhore rero iravyagura cyane mu rwego rw'ikirenga. Ubu ni jambo ririko rirahishurwa mu mwuzuro, ijambo ry'ivyo byose twazaniwe n'amarayika w'umwami Yesu Kristo. Nk'igihe Gabriel yaje kwa Mariya, yamuhaye amasezerano yose, aramubwira yuko azovuka biciye yuko mpwemu w'Imana azomutera igitutu, nuko akavyara umwana ariwe azokiza abantu biwe. Ndetse kandi yaramubwiye ko azoganza yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, akaragwa intebe y'ubwami ya Dawidi, akima ubwami. Ivyo bintu byose hamwe n'ibindi bintu byinshi, hanyuma haje ugushitswa kw'ivyo vyose. No kuvuga yuko vyaje mu buryo bw'impfunyapfunyo ubwo butumwa bwa Gabriel kuri Mariya, hanyuma turabona ugushitswa kw'ivyo byose Gabriel aho yari kwabwira Mariya. Twebwe turafise ubumenyi bwose mu mwuzuro bw'ibintu byose twazaniwe n'amarayika w'umwami Yesu Kristo, mu gushitswa kukuza ko mwami azananye n'abamarayika biwe, ugushitswa kukuza kw'ikimatanije c'indwi n'abamarayika aratandukanye n'abandi. Kandi muri buno butumwa burimwo ibintu byose dukeneye. Ariko we ntiyavuze ibintu mu buryo bufoboye, kuko urwego wa gatatu yarabwiwe na marayika yamweretse iryo yerekwa ati ibintu ntuzubibwire n'umuntu n'umwe. No kuvuga ko we ntabwo yari uwo nyene yamubwiye, marayika yamubwiye ati ntuzubibwire n'umuntu n'umwe. Hanyuma mu mubiri w'umuntu ntabwo yari guca tubwira ibintu byose byari kuba biriko biraba ku iherezo nyuma yuko yari amaze kugenda. Ivyo byose byaterezwa kuguma binyegejwe, hanyuma Imana iriko irashitsa iyo ntambuko, abatojwe n'Imana bakagenda barabona ingene iyo ntambuko yari kubimeze. Ukugwa kwa gatatu, igice ca nyuma c'ukugwa kwa gatatu kiriko kirashitswa mw'ishengero, ariyo byari gutanga ukwizera ko kunyakurwa. Ntidukwiye kuguma tudigiye, dutegerezwa gukomeza imbere tugakura kugeza dushitse muri iki gihagararo c'umuntu ashitse. No kuvuga ngo tukagira ishusho na kameremere by'umwami Yesu Kristo muri no mubiri uhoraho uhawe ubwiza uwo azoduha. Abantu igihe yagaruka, Imana ikamwemerera kugaruka kandi. Nk'idata William Soto Santiago hagati muri twebwe yasabye ubundi mwanya, kuko abantu
batari biteguye. We ngaho yaraduhaye uturorero twinshi nk'uko tubivuga, yaraduhaye imfunguruzo nyinshi, kuko aho we yerekanye intambuko yariko iratangura mu mugambi w'Imana hagati mu ishengero, mu bukozi bushasha, ubukozi ubwari kuba buriko burakogwa n'Imana biciye muri mw'ihema yera, ubukozi buhuye no kugukorwa kwa gatatu, ari byo byari kuhurirana n'ubwoko bw'Abaheburayo, kuko hanyuma bino bitangaza no twumiza n'iby'Abaheburayo, iby'Abayuda. Kandi namba abantu batari biteguye ico gihe, ubutumwa bukaba bwaratanzwe. Nuko rero hari ikintu cabura kugira ngo ishengero mugeni rironke ukwizera ko kunyakurwa. Mwiyumvire kugira runo rugendo rwose rw'imyaka 40, reka tuvuge, canke twongere ko gate, ariko rikavuga ngo imyaka 41 n'amezi 8 ariyo saha yo kuza kwiwe. Reka tuvuge ko twategerezwa kumva canke gusubiramwo ubwo butumwa bwose. Mbega byari kudutwara umwanya ungana gute? Ariko Imana yari ifise igihe, umwanya, reka tuvuge ngo yari yarabipfunyapfunyije yuko bizozanirwa ishengero muri izi nyigisho zo mw'ihema nini Carpa Cathedrale. Muri bino bikoresho byose yasize, kugira ngo biciye muri ivyo turonke, umwe wese muri twebwe aronkira ijambo rimeze neza, ariryo rizanwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya, rigashigwaho neza, rikagirwa neza, kugira ngo dushobore kuronka ukorwa mu mwuzura abahungu n'abakobwa b'Imana muri iki gihe ca nyuma, hamwe n'uno mugwe. Kandi uno mugwe nawo nyene uzogera ubwo ufata neza, ushiraho neza rino jambo. Ni kuvuga ngo rino jambo ryose twarazana na marika w'Umwami Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma, tuzoshobora tuzofata neza rino jambo, turigire neza, kugira ngo turonke buno butware nka burya Adamu yari afise hariya mw'itongo rya Edeni. Turiko dusubira muri Edeni, turiko tugarurirwa bya bindi byose Adamu na Eva batakaza, kandi mwe wese muri twebwe turiko turagarurirwa ivyo byose Adamu yatakaje. Turiko Imana iriko irabigarurira umwe wese muri twebwe muri buno buryo bwategekanijwe n'Imana, kugira ngo itumenyeshe ingene turonka ukwizera ko kunyakurwa. Kandi ivyo mwene Data Branham yarabivuze ku rupapuro rw'202, ndibaza ko ari aho yavuze yuko imituragaro izokwemerera umugeni ingene aronka ukwizera ko kwimugwa ko kunyakurwa. N'amatari ngaho murashobora kuraba urupapuro ugwa Rico, no kuvuga ko aya mabanga azomenyekanishwa mu buryo bufoboye biciye muri no mituragaro ndwi. Kandi we yaratubwiye, twarabisomye ejo bundi, yaratubwiye yuko ivyo byari biri mu gushitswa kuyerekwa gihema. Ni kuvuga yuko dutegerezwa kurondera ugushitswa kuyerekwa gihema, ahariko hashikirizwa, ahariko hatangirwa inyigisho, nuko tukazifata neza, kuko aho niho azoba ariko aratangira uko kwizera ko kunyakurwa, ukwizera ko kwimugwa. Vyiza mwino misi tuyage cane kora n'amabanga yose ariyo Imana kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi iriko iratumenyesha muri zino nyigisho zo mw'ihema. Imana ibahezagire, Imana barinde, musengere cyane igikorano cejo kuwa gatanu ndetse n'ico kuwa gatandatu n'ico kuw'Imana, kugira ngo Imana ibandanye kudufasha kandi ibandanye kutwereka ibintu byose yipfuza ko umuntu wese muri twebwe abona, kugira ngo aronke ukwizera ko kunyakurwa, ukwizera ko guhindurwa. Imana ibahezagire, Imana barinde, murakoze cyane kuba mwate